ubuzi bwije mu masaha make izuba bamaze gupfa kandi ntawe uza kumenya wakwishe pe. Ubundi uri gupfa aho uburozi bwa mbere ariko bihuseho gutabara nka gupfa. Nabonye ubaye ikidebiri cangira ntireka ndakureke ivyo nzobiryo ndaho. Nari nzi ko Chris nzomutsindira atangorane kuko waramaze kuba ikizeze, ariko ndiko ndabona uri kurambera intambamye ko utakiriho. Nivyo vyonyene bizotuma mfata umutima n'umubiri wa Chris. Uru ni warutsinda uzoba wantsinze pe. Ndaheba. Hello guys, hello bakunzi ba filime y'agatsirikwa ntigahere kuri no munsi. Tuje n'izindi mbaraga, tuje twakanuye maremare, tuje tubazanye partie 10 y'ino filime y'agatsirikwa ntigahere. Rero ukabutaravyunda sabone cyangwa se subscribe, please laba hano munsi handitse sabone cyangwa se subscribe uhafyonde. Urabudufashije ikintu kidasanzwe, urabudufashije ikintu gikomeye cyane. Rero imbere ko tuza ino partie 10, reka tubanze turabire hamwe ibyo ariko biraca muri partie 9 guys. benshi cyane gitigiri kinini cyane twabonye gikubita ma commentaire kuri no filime agatsirikwa ntigahere bavuga ati ibintu byahinduye isura, ati ibintu turiko turabona ati ntuvyihanganira guys. Abafanzi ba Chance bamwigaramye urabona ko ari ibintu kabisa, ubona ko birava mu mikino. Chance ariko aratakaza abantu. Iki kintu twarakibonye kuri Kado Xavier akiza yirafise abantu benshi bamukurikirana biwe, ariko Kado Xavier byagiye musubiza inyuma. Hariho hore kabisa baguha ugasanga iyo hore nibyo irakongreje experience, ariko ugasanga ni hore yo kugusubiza inyuma guys. Chance ni umwe mu bakinyi dufise hano muri sinema bariko barakora neza cyane, ariko ino munsi Chance yababaje abantu benshi kuri partie 9 na partie 8. Chance yaraje kubaza abantu benshi gusumba uko byahora. Nibyo Chance yaragambaniwe, Chance yarakorewe ibidakogwa, yarakozwe ko kabisa ku mutima, ariko ibintu ariko akora nawe kino gihe ibintu bitagahinda, ni ibintu bibabaje cyane. Aho rero n'abakunzi biwe rero byaje kuba bibabaza cyane, avuga ati Chance by'ukuri byo ariko arakorera Kado Xavier tibirabaje. Ni Tiana kabisa ibintu ikarakora ni ibintu bibabaje cyane. Ni Chance rero twabonye muri partie 9 aza, twabonye muri partie 8 ukuntu byaje kurangira. Rero muri no partie 9 byaje ko bibandanya. Chance aza kwinginga Chris kugira ngo bashobore kuba boryamana bakararana maze ibintu bikagenda neza, ariko Chance aza kwibagira cyangwa kwibagiza ko yabuze umugabo. Ndakwibutse ko Chance ubwiwe nyine ari we yari yihekuye. Ni Chance yari yihekuye ubwiwe niwe yiciye umugabo, ariko iyi mpamvu yatumye amwica ku ruhande rumwe irasobanutse guys, irasobanutse. Nibyo kwica ni icyaha, ariko Chance niwe bamubyonze guys. Niyo mpamvu tukunda kuvuga ati ibyo muzofikinisha byose ntimuzumufikinisha urukundo. Mapenzi guys, ni danger. Urukundo nkuko dukunda kubivuga nibwo ruvamwo ikibi, nibwo ruvamwo icyiza. Rero ntimuzumufikinisha urukundo, kuko urukundo ni ikintu kidafitinishwa, kuko ibyamwa byago bibaye bibi birabaye bibi cyane bikavyerekana, ariko kandi bibaye byiza biraba byiza bikabyerekana by'ukuri. Rero guys, ni Chance twaje kubona afata no Chris amubwira ati ndifuza ko tworarana tukaryamana. Turazi ko bitoroshe, atangira amudigadiga mukora ko ukuntu, ariko Chris nawe aza kugarura ubwenge ati mbega urafise ubwenge Chance nihuri cyangwa si wewe. Urumva Chance aravuga ati ntahura azi ko nabuze umugabo, tona kwirarana ibintu nk'ibyo, ati nanjye ntahura. Okay, no Chris amubwira ati icyumba cyawe wakibonye ati ngikiriya.
kumbure chance yarafise ibyifuzo n'ivyumvira ko Chris bizakunda kubarana ariko birangira akubise swata. Rero urabona ko chance afite strategy nyinshi cyane ariko arakoresha kugira ngo ashobore kuba yo kwigarurira umutima wa izo Chris, ariko ntibiriko biramworohera guys, sinko biramworohera. Rero nyuma yaho twabonye azana mukenyuro, azana undi mukenyuro avuga ati ko ibi byanse kadushiremo plan B. Rero yazanye iyindi strategy, yazanye ubundi buryo bugira kabiri. Uburyo bwa mbere bwase yazanye plan B kugira ngo arabe ko vyokunda. Ariko icyaje kugaragara guys, icyaje kugaragara ni ikintu cyaje kumuhabura nawe ubwiwe, n'ibintu ubona ko chance yaje kumutera ubwoba, aravuga ati aha ndakugwa n'Imana. Ni chance yabwiye Chris ati ndipfuza ko nogenda gusigarana umugwayi nono agataha guys, muvyumve. Chance yarafise ibyifuzo byo kuja guhohosha Kado Xavier, muvyumve neza. Yarafise ibyifuzo byo kuja guhohosha Kado Xavier agapfa akavaho kumuvira mu buzima kugira ngo bikunde ashikire Chris neza, bibanire akaramata. Ndabutse ko Chris yarakundanye nono chance urumwe sinzi kuntu rusigura. Rero chance Chris yameze nk'umwankira ariko birazunguruka birangira bikunze. Baragenda mu bitaro basangayo nono bakimushikira mubwira ati wowe tahati uno aje kugwaza mwene wanyu. Ariko naravuga ati no je nta wundi muntu nipfuza ko mugwaza atari jewe. Ati bofre twubahane, ati wibuke ko uyu ariwe mwene wacu ndamusigaranye ari uwe. Tire ndipfuza ko atogira ikintu aba, sinipfuza ikintu kimwe cyo mubako. Ndakwibutse kandi ko nono niwe yiboneye n'amaso yiwe uno chance nyene agiye gukuramo oxygene ujya Kado Xavier kugira ngo aburi impwemu zimuvemo, icyaho kiramuha impwemu nyinshi amukuyemo kugira ngo acikane. Ariko Imana irakinga, nono arabibona, arataruka, arakanguka nawe nyine ubwiwe, ariko arabivuga. Urabona ko bidafise ivyemezo, ni ibintu ariko aravuga nyine ubona ko bidafise logique, ariko ugiye kuraba yarabirabutswe ako gatima aragafise ko chance yashobora kuba ari umubaya cyane kuri no Kado Xavier. Ariko kandi Kado Xavier twaje kubona akanguka, ni nono yaje kwemera tireka gende abandanye amashuri, ati chance amusigarane. Ari uko Chris yasiguriye nono ko ari umugenzi cyane wa Kado Xavier ono chance, kandi kukaba nkako barabona kumengana umugenzi we, ariko ntibamenya ko chance nawe yamaze kwinjirwamo n'izindi mpwemu zidasanzwe guys. Rero byaje kurangira chance agize iki, aje gusigarana uno mugwayi. Ariko rero ikintu gitangaje caje kuba batarinjira mu bitaro, nono yemeye gutaha, nono ataranahava, ndetse byaje gutangaza abantu benshi bariko barakurikirana ino filime ko muganga yasohotse avuga ati umugwayi wanyu ati arahembutse, taravuye muri koma. Chris umunezero usa n'ugira umuhotore ahitereza hejuru uti wow. Ariko bacinjira bagiye kumuraba ngo bamuganirize basanga umugwayi yarabaye nyine nk'utakaza ubwenge nyene, ameze ukuntu araraba abantu akababona akabihweza, ariko ntari buvuge ntari bubuje ngo ashobore kuba yogira icyo abavuzeko. Murazi namwe ko yuguye muri koma ntiba byoroshe, ariko muganga yabwiye ati uno mugwayi
mutegerezwa kumutahana mukurikiranire muhira muhe n'imiti mikeyi uko biri kose ati umurwayi ni Kamitende ati ashobora gukirira neza muhira byoroshe. Rero twabonye umurwayi bamutahana ibintu biza kugenda neza, ariko kandi uno chance aravuga ati nyabuna bigiye kunkomerana ati sinari nshaka ko bamutahana kuko hageze mpira ndabona ko bizaba bitekurukana bavuga usanga avuze ibyanje byose, ariko chance aravuga ati nyabuna ndongiye kuronka yandi mahirwe ya kabiri ati kuko umugabo nzomurungika ku kazi wa Kadoho Xavier ariwe mukunzi wanje, uno mwana nawe ndamurungiye ku kazi. Urazi ko yabwiye Chris mu mwana murungike yari yamubitse mbere, ariko Chris arankati ategezwa guma mpande ya mama wiwe. Rero guys ibintu nuko byaje kuba bigenda mu nyuma rero twabonye chance ariko agerageza ibishoboka byose kugira ngo ashobore kuba yo kwica no chance. Twabonye asukubuyi muhira sukamo sumu, twabonye afise iserenge cyangwa se icyo bo benshi bita urushinge rujya kwa muganga rujya batera abantu bazi ko bavoma guca mu muti amaka gutera. Rero twabonye ariko aruvomesha umuti w'uburozi arishira mu buyi kabisa koroga bigacana, amubwira ati arabwira Kadoho Xavier ati wancitse kera ati ahantu ho ntuhancikira ati ntuhancikira kabisa atahe byanje nawe bisa n'ibyagiye kuba abirangira ataburaseze yisi. Rero guys hano byaje kuba birangirira byaje kurangira Kadoho Xavier agiye gutamika ubuyi uno Kadoho Xavier ati rero ibintu bizobandanirizaho. Ndakwibutse ko Kadoho Xavier butari bwamushyike mu kanwa, ariko twabonye ko byasa n'ibyarangiye. Rero bamwe bati no chance turamwase ibintu ariko arakorera Kadoho Xavier ati ibintu biteye ubwoba n'ibintu biteye isoni ati nyabuna ukuri ni kujabona. Rero guys partie 10 nuko rigiye kubigenda igiye kuba yerekana ukuri kwa chance na Kadoho Xavier. Benshi bavuga ati azoba ari finale guys, abatari bake barizeze ko azoba ari finale, ariko ntizo birangiye kumbure ibintu bizoba bigikomeza bizoba bikirimwo umwanya munini kugira ngo dushobore kuba kubandanya dukurikirana ino release. We rero wadukurikiranye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa 11, reka tubwire ati uri umuntu wacu, uri umuntu w'igiciro kinini. Ndakwibutse ko ufite ndasabone cyangwa se subscribe warahezagiwe, uri umuntu wacu rwose, uri umuntu w'igiciro kidasanzwe. Imana iguhe ahuba wubahwe. Ciao ciao.